twongeye kubaha ikaze ndetse no kubaramutsa abakunzi b'ikiganiro ry'ubugorozi tubashimiye ko mwahisemo kudukurikirana uwo muri kumwe n'Iniheza Giresentia tukaba tugiye kuganira ku bijanye n'ibyo kwitungira amagara meza ariko twifashishije ibyo dufungura twaramutse twongera tugendera madame niyo kindi Generose kugira ngo yongera tuganirire ku byo yaduteguriye bijanye no kwitungira amagara meza turabahaye ikaze. Amahoro neza madame Generose. Amahoro cyane Sentia. Ego twari twabatembereye kugira ngo mutubwire ibyo mwatuteguriye. Turabanezerewe kandi karibu kandi Imana ibamugisha. Yego uno munsi naho twabateguriye igitunguru n'indimu n'amavuta atandukanye hamwe n'ubuki. Murakoze cyane ibyo bintu bifise akamaro mu mubiri w'umuntu nabyo. Cyane ibi bintu bifise akamaro kanini cyane mu mubiri w'umuntu. Yego. Mutegurira salade cyane. Yego twabije kubategura salade. Muyitegura gute? Naka tugerageza kubereka uko mwabonye hari igitunguru hari indimu bwa mbere rero urafata igitunguru kandi ufata igitunguru nyene ciza nko mwabibonye ukagishishura maze ugishura amaze kubyoza muri abantu bari kubaza ngo twabyoza bazanye bazurira mu ariko umuntu abanza akabyoza naho ubwo yagiye kubikora akaba yamaze gukaraba urondera igitunguru munsi no ku mutwe baca uhakata kubera hakunze kuba hari ubucafu hama rero ugashishura agashishwa gakunda kuba inyuma n'agashishwa kera gakumye akarero kumye urabanza ukagira gute ukagakuraho maze ugakurako neza ukabona ko byose byumye kubera murazi ko ikintu cyamaze kuma cyane nk'iki cy'isalade nta gace kwa gifise cyo bituma utekereza gikurako nta kamaro kimaze iyo umaze gikurako rero usigana ibitunguru kimeze uko igitunguru rero ukoresha imbogita canke hape ariko no musi nashaka ko dukoresha imbogita kubera bishi arizo ziborohera kuronka urakata rero ugakata mu buryo n'ubwa bw'umuzingi ukata mu buryo bw'umuzingi ushira ku gasahani wateguye sinsubiramo kenshi nkunda kwigisha by'amasalade abantu bamenye ko zitegurirwa mu nzu kandi zitegurwa umuntu yamaze guhisha iyi ni ikorwa ubwa nyuma kandi mu minota mike inyaruka cyane ko twababwiye igituma nuko ushobora gusanga hagiye ko microbe kuko ari ibintu udashobora guteka cyangwa ushoye kandi kurongo usanga uriyishe uriye ibikwica kandi ibyo byari kugukiza cyo bituma rero bisaba ko itegura nyuma y'ibindi byose rero ukata igitunguru nkuko mwabibonye urakata indimu nayo kandi indimu nayo ntukata uko ushaka ngomba sigura igituma nababwiye gukata uko bibaye no kuyo umuntu ateye igitegwa aho izuba rikunda guserukira ukunda gusanga hadasa n'ahandi igituma rero tubikata idinfaso sirikirere no kugira ngo ama vitamine atabonye ahataka izuba nayo ugire gute nayo yafungure nico gituma rero mubona dukunda kugira iki dukunda kugira umuzingi nta yindi mpamvu nico gituma tubuza kugira forme iyo ari yose bigiriye oya nuko hari hamwe haba haronse ivyangombwa gusumba ibindi kubera muri twizuba hari ibintu byinshi bitwongerera mu mfungurwa rero ko igitego giteye nk'iki gitunguru canke indimu aho rirasira ngo rishiremo ya vitamine yo kuva mu gatondo gushika saa 4 urumva yuko hahandi habagize gute handi haba habuze kubw'ivyo rero sako tugira serikiro kugira ngo ibirino n'ibintu byose ugire gute ubifungure impande zose zine avyumvise n'indimu rero nayo nyene ukata kwa kundi twavuze benshi bakunda kutubaza ngo none imbuto ibi byose nkuko mubibona ko Imana yabire byose n'umuti byose tubikatiramwo nkuko mubibona ubwo rero simugiye abafite amarate carotte nabashaka gukoresha amarate carotte ariko kagira utuntu dusa n'utwonze ntugire kinini ko cyokorana uratwondesha kugira duto kugira ngo kameme tugire na esthétique kuko twarize ubuheruka yuko unaka esthétique naho gakeneye kugira ngo umuntu afungure utuntu abona tumeze ubona sade yacu twayihejeje iyo umaze kuyiheza rero ucushirako ivyo ugomba bivanye n'ivyo uvura bwa mbere umuntu wese afise ikibazo cyo kwibagira ikibazo cya kudasinzira ikibazo cyo kudashaka imibonano mpuzabitsina ikibazo cyo kudahema neza ushishirako ubuki rero upima ku kayiko ariko bikavana n'umuryango ufise bien sûr ubuki ni bwiza ariko kandi si bwiza kurya byinshi ushishiraho rero akayiko ubuki bwiza nabwo ngira murazi buranga
naco sinzi ko nokivuga ko ubuki bwiza ikiburanga ko abantu benshi bacanga kubera commerce n'ubukene bwo muri santos bazana ubuki butari bwiza. Ubuki bwiza bwa mbere kugira ngo bucike urabona ko bugorana iyo umuntu ariko arasuka gutya par exemple urabona ingene bwikwega, urabona ko bwikwega, urabona ko mengo ni umugozi, urabona kugira ngo bucike nicyo kirango ubuki bwiza. Kabiri, ubuki bwiza ushizemo akabiriti kumurizoka n'ikindi gihe ukakata karaka kane. Gatatu, utse ku rupapuro rwera atana kimwe ijya duplicate atari na kimwe kiriko nyuma ya 5 minutes ugiye kuraba usanga inyuma hatatose. Ico ni kizokora ngo ubuki bwiza rero abatari bazi kubira baza barabikira hamaruci uca kezo nabivanye no kushaka kubera yuko ibitunguru kenshi bikunda gukara nk'abantu rero bafite nk'umushishito bashobora gushiramo ibitunguru bigaca bibagora nibiza gushira ku buki kandi ubwo buki uraburindira iminota itanu gushika kuri 15 kugira ngo banze bigire gute bifatane ushiramo ubuyiko bubiri canke butatu ariko siza kurya bwinshi bivanye n'umuryango. Ubwo rero wabonye ko ubuki twabushize ko umaze gushira ko ubuki rero ucushira ko amavuta nabwiye ngo uyashira ko bivanye n'icyo ugomba uvura. Amavuta ya tournesol rero arafasha ku bintu byose by'ubuhumekero, abantu bagwaye inkorora, abantu bagwaye asthma, abantu bagwaye amasinezite, abantu bagwaye otite, bagwaye amatwi. Abo bantu bose bakoresha aya mavuta mubona bita amavuta ya tournesol. Aya mavuta ya tournesol rero uca ushirako nawe nyene ntukoresha yose kandi ushaka gukoresha uko ushaka, ahubwo nawe nyene afise icyo ukoresha igipimo naco nyene coco urondera ntushira ko akayiko gato, ahubwo aya mavuta ushaka kiyiko kinini ushira ko iki kiyiko. Urabona iyi niyo kire ugomba gushirako. Iyo rero umuntu agwaye mu nzira z'ubuhumekero akaba ari ingwara atavuga ngo gufungura gusa atari prevention, ahubwo ugomba kuvura ushirako ibiyiko bibiri. Ku muntu agwaye ico bita igitigu cy'uburyo bwose ushaka ibiyiko bibiri. Urabona ko ashaka iki kimwe ushaka ngabira nk'indi kiyiko biko bibiri. Aha niho umuntu abageze gute abashizeho ibikenewe. Ubu rero yoheje gushira ko ibi bintu uba uri kuravura umuntu mugabo afite indwara ziri mu nzira z'ubuhumekero. Iyo rero atari mu nzira z'ubuhumekero ahubwo akaba ari mu nzira janye no umuti abantu bagwaye imitima, hypertension, akaba afite hypotension, akaba afise imiti ikunda kumugora, wewe rero acakoresha aya mavuta bita amavuta ya huile d'olive. Aya nayo nyene nkuko nababwiye ko nto yacanganya yose, iyo wongeye ko aya uba ari umuntu ugomba kuvura ibijanye n'umutima. Iyo ataruko naho ukaba ufise ikibazo cy'umwana atakunda gufata mu mutwe, umwana akunda kwibagira, umwana akunda gusoba haryamye, umwana atibutsa gukora devoir, umwana aje gukina ntibwe gutaha, uwo nawo urahimuhindurira ucimushira ko aya amavuta bita amavuta ya sesame. Aya mavuta ya sesame ntafasha abana gusa ahubwo n'abashinga ntaye canke abakenyezi badakunda imibonano mpuzabitsina aya arabafasha cyane. Abantu nabo nyene bakunda kwibagira ugasanga bagira ufunguza rufise arabafasha cyane. Abantu badakunda guha agaciro abandi, abantu batagira igishika, batagira urugwiro, badakundana bakoresha aya mavuta. Aya mavuta rero ni meza cyane cyane muri iyi minsi y'abantu bakunda kugwara ibyo kwita kwihebura, depression, bakeneye aya mavuta kugira ngo bongere ari depression psychique, ari n'izindi depression zose ziyanabigishije zose ukoresha aya mavuta ya sesame. Vuba rero ngo iyi salade yacu twateguye no munsi ugenda uyongera ko amavuta ariko bivanye n'icyo ugomba kuvura, ntupfa gushira kuguza. Rero aya mavuta mumva ko iki gitunguru naco ari umuntu udasanzwe Imana yaduhaye. Si ivyo gusa dukoresha kwivura aho gushaka no kwikingira ingora zose z'ivyaduka. Gusa ku bantu bakunda ko kuja kwihagarika bikabagora, bakihagarika bakababara, bakihagarika bikaza duke bakihagarika bibagoye, abo bose bakoresha iyi salade bazosanga bihagarika neza atakibazo. Isalade kandi asubiramo nukumenya ko itaribwa inyuma y'ifungurwa, ahubwo urayitangurizako, kuko uko utanguje ku bintu bibisi abasoda b'umubiri baragira gute bariyongera. Si biza no kwihereza nkuko kenshi igisirimu caje ugasanga abantu barafunguye mugo bahereza ku salade ngo ni dessert. Ivyo bijanye n'amagara nta na hamwe biri, ni ibintu gusabye by'abantu badukanye bitagiraho byanditse. Usome ibitabo byose by'aba docteur bavuga ko ibintu bibisi bitangura ariko suko bihereza
ahubwo ubundi munsi ukayiririrwa iyo ugomba kwivura cyane cyane ibintu bijanye n'abantu bakunda kugira ibintu by'amaparalizi nabo nyine irashobora kubafasha ukayiririrwa ntagire ikindi ufungura mubwo ukagira nyinshi hama ukayifungura neza. Abantu bafite izo ngwara rero abantu kunda gusanga ngo bafite ibyo kukubita hasi, iyo wisonzesheje ukageraho n'agasalade hari ingwara nyinshi wivura cyane. No kuvuga ngo iyi salade umwana ukuze uwo ari we wese ashobora kuyihereza. Ego cyane ushobora kuyihereza wari wese, ariko hari abana batonyi kumbure batarashikira imyaka yo guhekenya neza, igihe agwaye grippe, igihe agwaye mu matwi. Iyo umuntu agwaye mu matwi murabona ko igitunguru par exemple umwana ashaka agwaye mu matwi, murabona ko igitunguru nagikase hari amazi acaza. Aya mazi rero urayegeranya gisatura kikiri cyiza cyumi, aya mazi urayegeranya akubona kaja kumera nk'akama, niko ushira mu gutwi ku mwana. Abana bakunda kugwara amashira acakira, umwana arararira wumvise ikararira kubera amatwi guma yiyagaza bamushiriramo. Canke si umwana byanse ugasanga nta hema neza kubera grippe, uratora akama kindimu nako nyene ukamugira gutyo, ugafunga izuru rimwe uku hama ukamushira mu rindi kandi ugafunga ukamushiriramo, umwana ashafunguka ashobora guhema neza. Biza rero kumenya yuko nubwo batarashikira kugifungura ariko ashobora no kukinywa mu mazi. Navyo rero ni nka kajya karapi naberetse wa munsi ashobora kurapa cyangwa ugasekura kubona afite agasekuru gatonyi ugashira mu mazi. Amazi y'umwana ushira mu karobo k'igikombe ukashiramo ca gitunguru, noneho munyuma ukakimimina kugikamura ugashiramo ubuki ukamuhakanya. Umwana afite inkorora, umwana afite imibasha ngo ni gafunga, ngo ni birata, byose fatira ngaha ngo ni birimi, ivyo byose ashaka kubikorera umwana ukamuha kubera badashobora kumasha neza ngo hekenye acayinyo, kandi yayinyoye abikenewe byose biba byamaze kuja muri ayo mazi. Murakoze cyane, turabakengurukiye rero mwakoze kutwigorera mukadutegura ibintu nk'ibi. Rero bakunze ikiganiro Ijwi ry'Ubugorozi, ngira ngo mwabonye ibitandukanye uburyo tuyitegura n'uburyo tuyihereza n'indwara ndetse bishobora kudufasha tukaba twivuye tukagira amagara mazima tutiriwe turakoresha ibindi. Hanyuma tubahaye kaze n'ubutaha kugira ngo muze mwongere mukurikirane, kuko iki kiganiro kizoza kirabandanya tubereka n'ibitandukanye ingene babitegura. Murakoze. Kumenya ubutuma buheruka ari kwikibabaje umurengi wacu, nuko twabwigunganye mu mitima. Twagiriye ubuntu bugirirwa bake, kumenya ubutuma buheruka ari kwikibabaje umurengi wacu, nuko twabwigunganye